amahasa adasangiye base canke umugore yatewe inda n'abagabo babiri icarimwe hakavuka amahasa afise base babiri batandukanye. Inzira y'ubwenge. Ibi twibaza mu by'ukuri ko bidashoboka bitobaho ko zoba ari nka za nkinamico za science fiction zo muri Hollywood kuko vyagaragara nk'ibidashoboka ibitangaza nsigabwenge birengeye ubushobozi bwa muntu kugeza mu 1810 aho vyatangura kunugwanugwa bikavugirwa mu ntamatama ko bishoboka ko amahasa ashobora kudasangira base. Ni nyuma y'icegeranyo ca muganga Dr. Archer cavuga umukenyezi umwirabure w'umunyamerika yibarutse amahasa y'abahungu umwe ari umwirabure uwundi ari umuzungu. Aha muri iki cegeranyo Dr. Archer akibaza ko ayo mahasa ashobora kuba yarafise base babiri batandukanye. Iki kibazo carakomeje gutera impari hagati y'abahinga kabuhariwe banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza gushika mbere mu gihe ca none muri iki kinyecumi turimwo aho ubuhinga bwo gupima akaronda ngenga muntu ADN bumaze gutera imbere. Ubuhinga bwatandukanije Lavinia na Michelle amahasa y'abakobwa b'abongereza bavutse mu 1977 ariko baza kuvumbura ko badasangiye base haheze imyaka 45 bavutse. Ni ukuvuga ejo bundi mu 2022 inyuma yo kwipimisha ADN. Nubundi muri uwo mwaka nyene 2022 muri Brazil umukenyezi w'imyaka 19 yaribarutse amahasa y'abahungu ariko acagira amakenga yo kumenya se w'abana niko guca pimisha ADN maze acasanga ayo mahasa yiwe ntasangiye base nkuko vyemejwe na muganga Dr. Tulio Jorge Franco umuginekologue obstetricien. Ni mu gihe no muri Colombia mu 2018 hari umugore yagiye muri laboratoire ya kaminuza nkuru ya Colombia kwipimisha ADN y'abahungu biwe babiri b'amahasa. Hari haheze imyaka 2 bavutse kuko yashaka kumenya neza na neza se wabo bana. Niko gupimwa ADN baca basanga ayo mahasa afise nyina umwe ariko base ni babiri batandukanye nkuko vyandikwa na BBC. Ibisa nibi kandi nubwo vyabaye mu bundi buryo vyarabaye muri Pays-Bas aho hariko harakorwa ubuhinga bwa fecondation in vitro bwo gufasha abubakanye kuronka ikibondo biciye muri laboratoire aho umukenyezi yarafise ikibazo cyo kudasama imbanyi yagiye kwa muganga kugira bamufashe gusama biciye muri fecondation in vitro maze kubwisanganya muri laboratoire intanga z'umugabo wiwe zica zivangana n'izindi nzundi mugabo. Uyu mukenyezi niko guca asama imbanyi y'amahasa y'abahungu bavutse basanga bafise base babiri batandukanye. None bigenda gute kugira bishoboke ko imvyaro zigera mu binyamirongo 2 z'amahasa agire base babiri batandukanye? Ubushakashatsi bwa science na medicine buvuga iki? Ni ryari umukenyezi ashobora gusama imbanyi y'abagabo babiri? Ubwo ntitwosanga hari benshi mu mahasa badasangiye base ariko kubera ko batarakoresha ADN bakaba atavyo bazi. Ubona ko ubuhinga bwo gupima akaronda ngenga muntu ADN buterashika kw'isi yose naho buri ugasanga burazimvye ku buryo atari uwo ari we wese yoshobora kwipimisha ADN. Bigenda gute? Bishoboka gute? Nitwa Hatangimana Patrick Rosage Maestro aha ni kuri HP Menya kaze mu nzira y'ubwenge y'uno musi. Menyesha n'abantu aho bamenya Inzira y'ubwenge. Ubundi nkuko bisigurwa n'abaganga b'inzobere banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza gusama inda y'amahasa adasangiye base ico abafaransa bita superfecondation hétéropaternelle ni ikintu kibaho ariko gishika gake cyane aho umukenyezi ashobora guterwa inda n'abagabo babiri maze hagacavuka amahasa adasangiye base. Nkuko bisigurwa n'abaganga b'inzobere nka Dr. Wu umuginekologue yanonosoye bijanye n'irondoka avura ku bitaro Lenox Hill in New York muri leta zunze ubumwe za Amerika kumwe na Dr. Tulio Jorge Franco umuginekologue obstetricien akora Mineiros muri Brazil. Kuvyara amahasa adasangiye base ibi bishika ku mahasa adasa fojimo gusa. Muti kubera iki? Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Dutahure ko kugira igitangaza cyo kuvyara amahasa adasangiye base
kibe kimaze kwibonekeza inshuro zigera ku binyamirongo 2 nk'uko vyemezwa n'abaganga. Hasabwa ingingo zitatu ntabanduka zikurikira. Ubwa mbere, double ovulation canke polyovulation, imbuto zibiri ngore ovule zigahira rimwe icarimwe mu mwanya umwe. Ubundi nk'uko bisanzwe biri umukenyezi iyo ari mu gihe c'agasamo periode d'ovulation, urubuto ngore ovule rurasha rukaja kwitegurira kwakira spermatozoide urubuto ngabo kugira habeho agasamo fecondation. Ibi birasanzwe biri normal, ariko hariho aho bishika umukenyezi mu gihe ca ovulation hagasha imbuto zibiri ngore ovule icarimwe mu mwanya umwe. Ni kuvuga ovule zibiri zompi zikaja kwitegurira kwakira spermatozoide. Aha rero iyo bishitse uyu mukenyezi agakora imibonano mpuzabitsina n'abagabo babiri mu kiringo cegeranye nk'iminsi iri munsi y'5 n'indwi, hariho amahirwe menshi ko uyu mukenyezi ashobora kwisanga yasamye imbanyi y'amahasa adasangiye base. Ibi bigashimangirwa neza n'ingingo ya kabiri, rapport sexuel multiple, kurangura imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi mu kiringo cegeranye cyane. Mu yandi majambo nk'akarorero nk'uko bisigurwa na muganga Dr. Wu, umuginekologe yanonosoye ivyirondoka, umukenyezi ari mu gihe c'agasamo periode d'ovulation hagasha imbuto ovule zibiri icarimwe, uyo mukenyezi arashobora gukora imibonano mpuzabitsina uno munsi agasaba imbanyi, ariko kubera ko hahiriye rimwe imbuto zibiri urundi rukaguma rurindiriye. Iyo rero uyo mukenyezi aciye arangura yandi mabanga mpuzabitsina n'undi mugabo, nawe arashobora kumutera inda kubera rwa rubuto rwari rwasigaye rwari rukirindiriye rwiteguye kwakira spermatozoide. Gutyo uyu mukenyezi akaba asamye inda y'amahasa adasangiye base. Iyindi ngingo ya gatatu ituma ibi byoshoboka ni survie de spermatozoide, ikiringo urubuto rw'umugabo spermatozoide rushobora kumara rukomeye rumaze kwinjira imbere mu gihimba cirondoka c'umukenyezi. Aha Dr. Wu kumwe na Dr. Tullio Franco, aba baginekologe kabuhariwe, bompi bahuriza ku kwemeza ko urubuto rw'umugabo spermatozoide rushobora kumara iminsi iri hagati y'3 kugera kuri 5 rukomeye ruri mu gihimba cirondoka c'umukenyezi. Ibi bigasigura ko iyo umukenyezi hasigaye iminsi iri munsi y'5 kugira aje mu gasamo ovulation, hama agakora imibonano mpuzabitsina, urubuto rw'umugabo spermatozoide rushobora kumugumamwo mu kiringo c'iminsi igera kuri 5 gishobora guhurirana na ovulation. Ku buryo bishitse uyu mugore agakora iyindi mibonano mpuzabitsina n'undi mugabo, maze uyu mukenyezi agaca aja muri ovulation hagasha imbuto zibiri ovule icarimwe, izo ovule zibiri zishobora guhura na spermatozoide zibiri z'abagabo babiri batandukanye. Gutyo uyu mugore akaba atewe inda n'abagabo babiri izovukamwo amahasa adasangiye base. Ari nayo mpamvu Dr. Tullio George Franco asigura ko amahasa adasa fojimo dizicote ariyo yonyene bishoboka ko ashobora kugira base babiri batandukanye. Muti none amahasa asa vrejimo monozicote atandukaniye n'amahasa adasa fojimo dizicote? Reka navyo tubirabire hamwe. Mu majambo avunaguye, amahasa asa vrejimo monozicote akomoka ku rubuto ngore rumwe ovule ruba rwahuye n'urubuto ngabo rumwe spermatozoide, hama hakabaho fecondation agasamo. Inyuma ya fecondation go rubuto ngore rugaca rwigaburamwo kabiri, gutyo rukavamo amagi abiri embryo, ariyo aheza agakura akavukamwo amahasa. Aha kuba bizi neza, ndavuga abakirizi canke abandi bose banonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza, baremeza ko amahasa asa vrejimo mu kuvuka aza ari mu ngovyi imwe. N'amahasa asa aba asangiye akaronda ngengamuntu ADN akagira se umwe. Aba ni bamwe basa ku buryo ibice birenga 90% vy'incuti n'abagenzi babo babitiranya, ntibigere bashobora kubatandukanya kuko bahuje nka byose, guhera ku myifato, amarangamutima, gukunda no kwanka ibintu bimwe, kugira amahitamwo asa, impano n'ubushobozi mvabwenge, ibikorwa, imyuga n'ibindi. Ni mu gihe amahasa adasa refojimo dizicote ari amwe twame tuvuga kuva kare, akomoka ku mbuto ngore ovule zibiri
zahiriye rimwe icarimwe, ovule imwe igahura na spermatozoide imwe, iyindi ovule igahura n'iyindi spermatozoide, hama hakaba agasamo fecondation. Abafojimo ubundi bameze nk'abavandimwe bavukiye umunsi umwe, usibye gusangira itariki y'amavuka. Amahasa adasa fojimo bameze nk'abandi bavukanyi bose, kuko no mu kuvuka baza bari mu ngobyi zibiri, umwe wese mu yiwiwe. Aba ni bamwe usanga bishika bakanankana urunuka canke bagakunda ibinyuranye, bakagira amahitamwo anyuranye, bakaba abakeba, bakankana n'ibindi. Aya mahasa adasa fojimo niyo yonyene bishobora gushika akagira base babiri batandukanye, nk'uko vyemezwa na Dr. Tulio George Franco kumwe na Dr. Wu. Bombi akaba ari abaginekologe kabuhariwe banonoso bijanye n'irondoka. Inzira y'ubwenge. Aha ico twomenya nuko amahasa avumbura ko adasangiye base mu gihe hakozwe igipimo c'akaronda ngengamuntu ADN gusa. Bisigure ko nko mu bihugu ubuhinga bwo gupima ADN butarashika canke aho butaratera imbere, biragoye ndetse ntivyo nashoboka ko hari amahasa amenya ko adasangiye base, canke ngo hagira umugore amenya ko yatewe inda n'abagabo babiri mu kiringo kimwe ica ivukamwo amahasa adasangiye base mu gihe atakoresheje igipimo ca ADN. Bakunzi ba HP Menya Burundi, ibi bintu mwari muzi ko bibaho? Dusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rosage Maestro, hari kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi. Nimugira mu mubahwe, musango magara meza, amahoro y'Imana bane namwe na Gahwane. HP Menya HP menyesha n'abana aho bamenya Inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge.